urabura kajya kantu cha tugenda turiruka nango yo karibu rero umushitsi yo amahoro cyane amahoro uraho erega ngo nasenge ngo numusengeta ngo barasengeta ahiyo banagushobora naca ndagusengera reka nsengete tuzanye mahoro cyane mahoro ego mukama w'ikigomba mugira mujye gaba urumva turafite inyigisho narasheshe ubufu ku mwana yari yabyawe n'umugabo wanje muga mu byari inyuma hama nja ndamufata nabi ntako ntagira kumufata nabi yego ava arihungira aja kuba kwa se wabo shaka umbwire kantu kamwe wibuka kuba karakoze kabantu gose muri ninde naho bari zakera jewe hariho ninde yasugumye inzu bana nibyo byari mu kanwa nivyo nagomba uri kuri muri inzu jewe n'ukuri irya ninde yo gusuguma inzu abantu barakinkundiye cyane nubaho nciye hose ngo n'umwe yasuguma inzu nanje nkaca nihibiro ntindakomeye abandi basuguma n'imodoka ntibarishobora anikingarira abagora ku mudugo baratubeshera ntituroka ntumbwiye nukuri kutagabanije iyo twaroka none umwana yagiye gupfa gute gasha umwana yapfuye nkuko nyene bishika umuntu agapfa nayo kwa muganga ho ntubona yuko umwana avuka hama agapfa ako ari imiryango simpaririye yuko ataburozi kwisi buhari burahari ariko nukuri kose iwacu ntituroga mukunda ibihinda n'ibiguruka none babibonye barabiga nyene biravana kujya ambese ngo babibonye baragira iki barabijya nyene nk'uyu wabo bikedeye hari cakenya arabiga nagira naho ubu ufise ico kenye nagira uri hangara araba umutima ndabakundira navyumvise bana ya ashaka kandi ariko abivuga ninde ariko abivuga numva uba witesheje agaciro cyane ukuvuga mu kwitesha agaciro uba wiyambuye impuzu erega buriya abantu bubakanye nibanga si byiza rero yuko ubwambure bwawe uza kubwereka uwundi tuvuta ndadukunda jewe nyakugira imana bega bera nahora ngwaye mukama wanje mwizosi ngene meze mana yanje hade sa niko ndisiga ibyo nibyo kirimo neka shareka none noreka kwisiga burya nakurindiriye kwibarabara ndahagarara ndagukena none gasha kuriraba nabweze uko gufunafunda siko none waho burya waho ntiwaje wisize weho rero ndagutera inkuru kandi bajya abantu batugirisha ijya nama barazindura bavuze 2:00 ibiyo nyene nakazi kawe na kandi urazi ko twinjira dusinya uraza kubura akajya kantu urabura akajya kantu tugenda turiruka nango yo karibu rero umushitsi yo
amahoro cyane amahoro uraho erega ngo inasenge ngo n'umusengetana ngo barasengeta ahiyo banagushobora naca ndagusengera mugabo rero reka nsengete tuzanye mahoro cyane mahoro ego mukama w'ikigongo urumva turafite inyigisho reka yemwe nifate uyu n'umufufuzi arafufura urumva n'umuntu ikwega mu bisanzwe yego wowe aho n'umwanya wavuga ngo tugende oya tubishira gahunda zanyu no dukeregwa bantu reke mama bakaduha akajumpu dutashe none uyu mukobwa w'umwana wewe rero akira akagatebe kicene ngaho basi mu gatutu basi mu gatutu gusa basi muce mugenda ariko muce muteba kubwana oya ntacyo we murayaga hanyuma cyangwa ahitemwe guheba akajumpu badutekere ayama ha sawa rero emwe n'amahoro eko gusa muga mu misi heze naragwaye mpakwa guhwera reha nkuri birata oya ino ntavyo tugira oya ndarushe urarushe mu rugendo runini wewe mukama wanje mwana sira uraho oya egera mu nyogosenge egera nyogosenge dusenge cyane ndamwegera zangurube zarakuze ego zirakuze nyene ubona arashira ukubute yego asumwe tudasaga yego ntagwaye ndagerageza yego amakuru ni meza ayo ngaha muhira ayo hamuhira mutama wagira wumve kamwe mutama wawe yariwe n'inzoka iyo nzoka imugazura ngaha kujisho gikirere ndajana kwa muganga biranka baramusengera mbere amasengesho niyo imana yaciyemwo niyo byateye bipfuma n'ayandi miti byari byase iyo nzoka wamengo na karoge bamuroze n'ukuringira niyo bari bamutumye ariko hava numva amakuru yo kubika yamudomeye hajya imbere y'umuryango hajya nyine hajya uraho rero musengezana wanyacadeka ehera bibi biboko mumbarize ntarubaka nibyo nagira ndamubaza mugabo naramubujije nti ntaza acikitse reka nagomba nzomurangira inkumira aho none kwibujumbura ibintu bigoye none gari gusanga bamaze ubwo ntiwamucikitse wasinacikije nyene twaravyumvikanye nyene buke muga mwaragiye mu gusezerana iyo mukomeye twaragiye imbere y'amategeko wo mushira mu nzu ko nyene yabona yiwe ubunya ushize umugore mu nzu ko abari ngorane wikwekeye yego no ku naceye ganje kwaske yafisa kabiri keza ntubona ari parisa urumvurarana n'umugore ego makuru nawe rero ni sawa no ku ayo komisiyoni nyene urabona ko ariyo twagira tuje hari abantu bariko baratwigisha inyigisho ni kwikomine uciye ufata imvuga vuze mu rya cyo turaganira ambwira ngo komisiyoni ngo nahantu hitwa kuku mu Kayanza ngo hitwa komisiyoni ntabwo ati ahubwo komisiyoni ni kwisengero urumva nabati ahubwo ni kwisengero aramariza nabwo aca iki kintu cenzo kibaza abantu muze kudufasha na muri commentaire mutubwire komisiyoni ni he we kubgaye komisiyoni ni kuva tukiri abana haba ari ahantu hari paruwase yego niho hitwa komisiyoni yego n'ukuri paruwase muga nkuru naho nkuru apana tujya dushure canke tujya dusikirisare oya nahantu haba hari paruwase niho haca hitwa komisiyoni rero jewe havyara yandi masengero komisiyoni ni nko mu gifaransa bavyita kuri siyeje kuri siyeje
kuri siege yepfo Siege naho arabe. erega jewe naragaciye ko bukebuke n'ishengero bibyara ayandi mashengero mato mato arabiza agacibwe iyo jewe ubu jingine sigaye mete sinshobora kuja ahantu kuraba umuntu ngende ntitwajije agakamera kugira ngo tuze nivyo kuya nagira ndakubaze ntaka kantu kari kutuntu umenga notoya ntinagaye nakana kwamenya ko nawe uri yaramu yakirundi gose oya nukuri none igihe waheruka ngaha harako wari wajuzanye wanako nazana None nari se. nkiri umupeyitsa ega none nari nkimanuka nari mumanuka gusa maze gushika Bujumbura aho naca wisirimukisha hari ibintu abantu b'Ibujumbura tugara urabizi n'ibigezweho urabona ko n'utu tuntu nkubaho turazovyerekana zozaravyerekana abantu n'uburi buraya aha rero ngaha anyarira abantu badukurikirana ni benshi kana ngwenda baramutsa yes welcome ladies and gentlemen muraho murakomenizira ko meze neza murase mwiriwe canke muramutse bivana aho murero my name is Frank the Answer in African TV so ndagwikaze yose twikana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo iburaya muri Amerika muri Australia mu Bwongereza abari mu bihugu by'abarabu ndetse no muri Swiss mwebwe mwese ndabaha ikaze ni African TV ukiri mushasha kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe ngaho musi gusa kugira ngo komeze kubaka umuryango munini nkuko rero mubibona rero ndi muri commune Giheta mu ntara ya Gitega ndi kumwe n'abavyeyi kumwe na senge kumwe n'inshuti ngahanya mbe nta kajumu akajumu ukuri nyemba ushaka ibijumu urabijya n'indi oya benje urabize ko ndabikunda n'indi benje jeho muhira hariho uyu rubegete ndazi uwo ko atasoromye aze gutora tujanira ku mugoroba turajana nta ngorane none ni kure sawa naho hiyo yego mumeze neza ariko nukore mwananje mwana wa musaza yego nukuri ndashima ego nukuri ndamahoro ramutse abana bariko baradukurikirana kuri African TV ariko abantu barenga 30 ubu nibo bariko baraturaba mutima wa Yesu ngire mwera ndamubiri wa Yesu reka ndabaramutse none na Sharo arimwo mu badukurikira nawe arimwo Sharoni umve rero ubanze umubarire uti twaduhuzu wabagurira erego tuniwe yatutuguriye twe nuwo uti nitwe bari bapinzemwe bagiye mu nama yego wana ariko arabibona vraiment kandi vugisha kuri babereye no kuri babereye ucubwira nabo bantu bariko barakurikira iki kiganiro yego ahubwo baze barungikira n'abandi sinzi ukuntu bavyita nyombara amakomante baje bashaka amakomante urumva kugira ngo umuhoro ugaguke abantu wanyu babe benshi abadukurikirana baturaba babe benshi mwavyumvise wewe uriko araba kino kiganiro rabugire subscribe hama ucusharinga gusharinga urabizi gusharinga guparataja guparataja niko gira kana jewe sinzi umwana yabimbwiye ngo buriko urarungikira ivyo wabonye mugenzawe nk'ifilime wayibonye ugaparataja ukarungikira nuriya kugira ngo ibintu bigende neza erega kama mu Cyongereza cyo bita gusharinga ngo ikisira shiraringa amenyo nziyo tubwire nawe gusharinga mama yawe gusharinga erega ndavyize no bimwe bitore rega ndabisubire mu neza rero ni Icongereza ushaka kukivuga neza ucubanza guhongora amenyo y'imbere ukacuza uravugira gufearinga isosi kumwe isosi okay baramutara abakunzi bacu bakunzi ba African TV reka rero ndabaramutse African TV nanze ndakavuga African TV yes yo reka nanze banwanyi bibiganiro
Nibiganiro tangura baramutse banwanyi b'ibiganiro African TV ndabaramukije mwese yo muri kwisi yose n'akanyamuneza kenshi nukuri mubandanye mudukurikirana ndabaramukije mugira umutaga mwiza nijoro ryiza bagire subscribe reka kungora gasubire mwako gasubscribe subscribe nivyo subscribe yashari ko kungora nyakantinyege twana kuri kumbuku ndakurahi umfise ariko aravuga akantu kakongereza ngo acatanga aho kuvuga mwese ngo mwese umengo yamaze no guhinduka umuzonga genda kubona reka tubwire na baramutse abakunzi ba African TV African TV reka rero ndabaramutse ubu rero je ngomba ndamutse abanwanyi canke abakunzi bo kuri Africa TV ndabaramukije mwese yaba umwana yabukuze yaba umutamakazi aho nicaye jewe ngaha mu rugo iwanje murabona yuko hari n'ibitoki yemwe nukuri nukuri sinidoga n'amavoka yose arankikije ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe mugira umugisha aho mubaye mugira amahoro mbo turi kumwe rero na Franiki n'umusengezana wanje nukuvuga umusengezana batagitahura n'umwana wa musazawe sawa bagire subscribe na hanyuma mugire subscribe umutima ucukoro sinzi ingene bakivuga turiko turaciga mu dutahure no kwandika uvuze ngo ni subscribe ukuragerageza subscribe subscribe kumusubiza wakoze bica biyangara ahantu mbona umengo aha hantu rero aya n'amase navumbuye nkura mu ruhongore rw'ingurube zijya ngurube ubona hajya ni ukuvuga ivyatsi tuza turabishirayo zikaryama heza bibaye byinshi tugaca tubiyora tukabikurayo tukabirunda ahantu aha rero hari karasha tuzoyateza ibiharage ku mpeshi yahiye imikube tubashe hano sinagenda cyane nabonye ibigori ashabiko birera aya turayatezamwe ibigori iyo hageze igihe cyo gutera ibigori canke tukayateza ibiharage canke ibiraya n'ibitoki ugashira iruhande usanga hari sawa ubu rero shaka rero tugire twidondora abantu bakadukurikirana hari abantu bashobora bakunze muri ninde akanaho ntashobora bagukundiye ko bukatse ntakazi nyene ukambari okay akantu wiyumvira yuko abantu baba baragukundiye ko muri ninde naka akantu benshi bankundiye ko cyane hariho akantu baguma bambwira ngo narasheshe ubufu ku mwana yari yabyawe n'umugabo wanje muga muvyara inyuma hama nja ndamufata nabi ntako ntagira kumufata nabi ava arihungira aja kuba kwa se wabo yego kandi rero ibyo bintu mukina burya n'ivyukuri ibibaho mu kibano birabaho aho mu buzima busanzwe burya yego widondora rero dukurikirana rero muri mu mareresi abantu bagukurikirana kugira ngo bace bahita bibuka ati kumbe bwa bundi yari bazi ko ari masenge ntabwo mwari mutse babwire babidondora yego jewe ku mazina abavyeyi banyise nitwa Nigoro Bagenza Ansire Nigoro Bagenza uruki basha iryo zina kubera kera yego ubu ndakuze yego abambyaye rero hagize mu kibano ibintu by'urusaku biba babyaye umwana baca bamwita ibyo nyene nimba babyara abana bakaza barapfa hari uwo baca bita ndaruzaniye urumva bakishiramo yuko uwo mwana avutse n'ubundi atazokura nyamwana bagaca bamwita ndaruzaniye jewe nanje rero kubera mu kibano hari abantu bama bashwana n'abavyeyi jewe rero baca banyita Nigoro Bagenza ugwanko ngira n'ugwanko nyene nene umva ko hari mu kibano nyene badahuza n'imiryango
ngo rubagenza ngo rubagenza nicyumva kuri n'iryo zina yemwe oya nibidabidabi nukuri kwima yego bari abantu ahubwo burusuma baca bamwita ati abo bantu nirwo rubagenza narashatse kuryikurako maze gukura ngiye kw'ishure mwigisha akambaza ngo ansira nirwo rubagenza ntisabwe mwigi ngo hano ngo tugenzwa n'uruki nanje uraza umwana nkaca ndababwira nti jewe abavyeyi ntiryo nyene niryo banyise nyene nkabona umwigisha yuko umenga riramubabaje na wenyene iryo zina n'ukuri benshi ryarabatangaza ubwo rubagenza inshuti yacu idondora abo turi kumwe ndashikiriye jewe mu bisanzwe nitwa Niyonzima Rafaela Rafaela murakumva bakaze Rafaela asa gushaka gusurishima bironeka tuzaganira ubuto bwangene bwari bumeze umwe akavuga Rafaela ako kazina n'ukuri niko papa na mama banyise papa kuko yari yarize na mama yarize hanyuma rero papa ngo abanja vyara abahungu babiri avyaye abahungu babiri hama muga yumva menga arashaka kuvyara igitsina c'umukobwa hanyuma niko rero kundonka mbu wa gatatu mbaye wa gatatu ngo acavuga ngo uyu n'umumarayika Mikaela aca nyita Rafaela rero none Mikaela na Rafaela birasa ngo nyomba ari mu bavunyi sinzi nyene ngo Rafaela arimo umumarayika Rafaela muri komantere mutubwire Rafaela mu bamarayika arimo nuru arimo bamarayika arimo Rafaela Rafaela uza kuvuga mu Rafaela hanyuma rero nkaba mvuka ku mutumba witwa Gihuga zone Kabanga komine Giheta aha rero mugabo nkaba mba muri komine Giheta wakuzura umwana ameze gutega Rafaela jewe Niyonzima Rafaela nakuze ndi umwana menga arajonjogoye kubera harageze igihe ndaba imfuvyi maze kuba imfuvyi urumva ubuzima bwaciye buhwama mugabo aho mvuturiye rero maze kugera mu mwaka wa gatandatu akengeke ubwenge bwarihindukiye bwarahindukiye bumaze guhindukira ndadatangura guca akenge nyene uko nyene wavuze ngo wakuze umwana ngo umengo aragize iki ndajonjogoye gujunjura no kugira kubera menga nari kujonjogora nukuvuga aho uri hose umenga urihebuye urazoraba nk'umwana yacutse atageze ubwa wenda ntahure si usukora atageze natagereza umutima bo sawa umwana yacutse atageze ahari usanga ajonjogoye agumumenga arihebuye arihebuye kubera aba ryabere ryahora rimutera umunezero mama wiwe amubonye akamenya ati nca nonka urumva aba yari mukuyeko baba bagipfana aca jonjogora rero abonye hoho nyina yavyaye uwundi akabona ari karonka aca yibuka yuko ari we yahora jonka ukazibona ho kari kameze niko kujonjogora akuzure ujonjogoye mugabo buke uko ibintu k'umuntu azarakura yibagiye kahise k'ivyo aba yabonye bikuvuyemo ukacitangura ubundi buzima ukacitangura kuronka morale watanguye ibijanye n'amareresi ryari wewe yo jewe kera cyane ni kuri kose jewe natanguye 81 mwatangwanye na ninde jewe ntitwatanguranye na ninde jewe kubera nari nize ndagera mu mwaka wa gatandatu kandi nari nkiri mutoya Saganda twiyemeye koko yize none zodabikino katubwira ko yize ne twari shure ntacyo twari tumaze ico gihe hanyuma rero musaza wanje agira mariage hariho abantu baza kuvuza ibitari nivyo banimisha baravuza ibitari birandyohera nabo bari mu mugwi waserukira zone ahantu bagiye kugira amahiganwa hanyuma rero nca ndasaba abo bantu b'ibitari kugira mbega yemwe jewe mwashobora kunjana muri uwo mugwi wanyu nkaza ndaririmba bararirimba bakavuza ibitari wari umugwi wa komine mugabo uri muri zone Kabanga ama baca baranyemerera na mwaburya batagira umwana ashobora kuja imbere kujya uko abatamvye b'ingoma bashira kana imbere kakaba ariko kabacira amanota
baranyemereye yo ngira nakunda ngo ibishabisho 16 nca ndagenda ngiye mugabo ujya mugwi rero wa ninde nabone bari bakiri korale bacanganyana ninde jewe ndaja muri uwo mugwi hama hariho umushefu wabo barambona muri ubwo buryo ati kajya kana karazi ritme kariko kararirimba karagira udufyeri twagutya ane gaca baravuga bati muzane hajya mu mwegereze murabe ko yoshobora gukina utuntu litaba sa or yuko hatitaba urujwi rw'umugore canke rw'umumama amaze gukura gaca banshizemwo ndatangura ndakora bampemba 600 ku kwezi. Amajana 6 sisa mu gifaransa. 600 francs. ndakora hama nyene bahava banyinjiza muri ninduko bamaze kunyinjiza muri ninde ncakurirayo. Yego. Ninde yatanguye 81? Nawe wabitanguye 81 muri korale. Yego. Bako ubunya rero imyaka 33 iraheze uri kukina ibijanye n'amareresi. Ni ibintu bivuze iki ku buzima bwawe? Sa? Ibintu bivuze iki ku buzima bwawe kuri umukinnyi w'amareresi muri iyo myaka yose? Kuba muri iyi myaka yose nkibandanya umwuga nkikina amareresi kandi abantu bakinkunda bakavuga bati twe turakeneye Sore ni ibintu by'agaciro kanini cyane kuko dukecuru twavukiye rumwe ubu unye biragoye tubundabunda ku nkoni nanje biguma bimpa inguvu morale jewe imyaka 55. Soreye muramwibuka Soreye n'ukuri kwimana muramwibuka Soreye rero Sore wewe hari ibintu byinshi nawe wakinye byinshi bitandukanye abantu bagukundiyemo shaka umbwire kantu kamwe wibuka kuba karakoze kabantu gose muri ninde naho bari zakera jewe hariho ninde yasugumye inzu bana nibyo byari mu kanwa nivyo nagomba uri kuri muri inzu jewe n'ukuri irya ninde yo gusuguma inzu abantu barakinkundiye cyane nubaho ngiye hose ngo n'umwe yasuguma inzu nanje nkaca nihibiro ntindakomeye abandi basuguma n'imodoka ntibarishobora anikingarira abagora ku mudugo nanje nkaca mpinda inzu. Hariho n'iyindi ninde yakoze ko abantu yabaryoheye turiko turakinana na bikoroka natwaye inda yiwe nawe atakuntu ameze twiruka mwibarabara nayone barayimbwira. Hariho n'iyindi ninde yaryoheye abantu kandi yongera ihanura n'abana b'abakobwa bakiri bato. Jewe nari Eliya yari afise umugore atavyara ari we bikoroka afise umugore atavyara nanje turakundana tumaze gukundana jewe nanje eka n'abagabo bariho batavyara Eliya aca ndamubesha yuko ngomba kumuvyarira nawe ashinga utwinyo kutundi nawe ntariko araronka umwana ntavyara niwe ngira atavyara nja kwiba niba umwana w'umunyeshure yagomba guheba ishure afise inda nca ndamwereka ubuhinga bw'uko ashobora kumuvyara akamumpa hanyuma baramudufatana niyo baramufatana muganguma ngenda kwa Eliya ntimpamata jewe n'ukura amaberebere yaranse naho sinigeze mvyara ndumva abantu baguma bayimbwira kandi nkaca ngarura ubwenge nkumva n'impanuro irimwo n'ukuri nuko rero mu Kirundi baravuga ngo igishurushuru n'igihunda gute bandana bihuye byose bica bicika ibihunda. Rero wewe ufise umugabo w'igihunda ubuzima hogira umugabo ameze kujya hasi imbitsi n'ubuzima bumeze gute? Ubuzima bw'ingorane none wibaza yuko hari amahoro usangaye ufise umugabo akaba igihunda none wumva hari amahoro ubwira? Nta mahoro ubwira? Yego. Okay. Twinjire muri reresi igishushu n'igihunda. Murabe ko muri commentaire hariho linki iyo reresi nziza irimo inyigisho zidasanzwe ku bantu bubakanye ku bagabo cyane cyane babagabo basesagura amatungo y'urugo. Iyo umuntu iyo umugabo ameze kujyanye
ni gute ushobora kumutwara kugira ngo azobe umwana mwiza kubera ko ntiyaguhora ubusa yaguhora kubera ko umwana wiwe mwamurotse umuryango wanyu ngo murabarotse umugabo rya baratubeshera ntituroka ntumbwiye nukuri kutagabanije iyo twaroka none umwana yagiye gupfa gute gasha umwana yapfuye nkuko nyene bishika umuntu agapfa none kwa muganga ho ntubona yuko umwana avuka hama agapfa ariko hari imiryango simpaririye yuko ataburozi kw'isi buhari burahari ariko nukuri kose iwacu ntituroga gusa vyabaye ni nka zansa kurya zina nakubwira kubera nitwa niko rubagenzi rero hagize umuntu agenda akabwira naka ati burya kwasira burya ntuzogende wasamitse amenyo aratanga ishano bica biburundanda yego kandi nukuri kose ataryo ntanga shano kuri nyina bakwambika ibara hageje barambeshe nukuri urya mwana ntabwo yishwe nabi wacu mbe nyina nanda kugarukeko none gute umuntu nk'abo bashobora kuba ata telefone ya Android afise tumugarukeko ata telefone ya touch reka kumbabariza umutima intuntu mfise intuntu mfise yukugira telefone ikuze Android nanje nze ndavugana n'abantu batandukanye byoroshe intuntu iri mu kunyica nukuri kose nukuri rero mwana nje ndagusaba nimba unkunda uzosabire ku Mana Imana ice mu zindi nzira naho bitoci wawe izoce mu zindi nzira kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nzira zayo zirenga ibihumbi apana ibihumbi ubundi nawe yakaryoheje ngo inzira z'Imana ngo zirenga ngo intoboro z'umusegetera ngo tsiya ntoboro z'umusegetera ngo ziharura umva rero muri izo nzira z'Imana uzoza uransabira hazoceho n'imwe intumbera kandi tugerageze turondere inzira imwe y'umuntu umwe hari umuntu umwe yokagura agatelefone kiwaha reka mbe ndashima yo none nka Sharon baza koyoka koko munani Yesu Sharon none ni umusani reka ndabyibuhe reka ndakuvugira Sharon kandi ni Sharon nukuri kutagabanije Imana yo mwijuru igira ikuntumbereze ko kugira ngo ako gatelefone ka Android ndakaronke karibu ingo araje mukasi mbitsi umwe yamparika rero ingo ngo wicara aha umeze neza shara ngaha gofire kandi ufise inkumi kandi uyu n'umukobwa wiwe mu buzima busanzwe Sharon reka ndaje tugaruka kugira ngo ucuramutse abakunzi bacu tubandanirize inkuru hanyuma rero nariko ndasaba agatelefone ka Android mbwira Sharon nti Imana igira ikuntumberezeko muri za nzira Imana yavuze ko zirenga ibihumbi inzira rero igira ice kwa Sharon kopra nanje nze ndagira gutya nti umutelefone avyoroshe gutya bica bimushikira ukabararungitsa kamesa yego uko bizogenda Sharon niyisondeka turamutse Sharon niyisondeka Sharon hamwe wobinkorera Sharon yego nukuri kutagabanije imigisha ndazi Imana yarayiguhaye muga kandi niyindi yikongeye Sharon ntivyokugwa nabi nko muri Aziya ukagirayo uruzu guru etage mu Buholande niko babivuga mu Buholande ukagira y'uruzu washizeyo muri Aziya hakaba y'inzu yawe nukuvuga ibihugu byo kwisi hakaza haraba inzu ya Sharon kandi birakunda Imana ibishoboye irayaroka ayo Yesu yarokeshwa niyo telefone Mana uzobimukorere Sharon muramaze kubona twarabonanye nka kabiri n'umuntu ameze gute Sharon uko namubonye muri iyo minsi ibiri ni nkikamwa ndakubwira igituma ari nkikamwa Sharon ikintu cyose umubwiye uti Sharon ndanyotewe uzibona
uranyotse reka ndamwiganira ingene uranyotse na bya bisi biribagurika uranyotse bon reka rero tubaze munyakabare urafise jenwa ntuzeye Marite akambaza ufatiye jenwa kamare bon zana Marite hiyo nkaza mbona barazi ngo ni nkika kandi ngo inka yirabura ngo ni iryosha naryo yirabura rero asha ngira ngo atasha birakwiriye kwe birumvikana amahoro rero erega amata yiwe najya atanga numva no meze neza nafise akandroid ibaze kubutunza android uyatayatunze ayo ntunze ubona byo bashaka gukoresha wumvise wumvise yari inzara ndashobora gutunga umugabo umva yashora telefone ibanze uyasha arakubwiye reka ntuze kandi niho erega mugani ivyo n'umukeba wanje ni mukeba ntashobora kunyifuriza neza umeze neza ariko ndashima ivyigwa birageza canke biragenda biraza barabitora vy'ukuri ndagerageza mama mu mwanya reka arakuvuga amazina bashanga afise umwana mwiza umwana atekana nivyo sinzi ntabyo nibyo ngera mbivuge urazi muri gare racing nora bari ndavuga ati n'uwo mukobwa narametse nko kunya none wabaye seriyeze kumva nyene kuri kwidiri wewe ni gare watanguye kumva kushuba ibintu vy'amareresi jewe batanguye kumenyesha nkiri mutoyi cyane tangu kiri muto gose n'imyaka ingahe ngira nk'itandatu gutyo reka watanguye gukina ninde ya mbere wakinyemwe yari nindi imeze gute wakinye ibiki yego byari imeze gute bwa mbere yaratanguye arakinana n'umuririmbyi ari kumwe yitwa Eric navuge waramuzi na Munyare Spox niwe yari umwana muri irya ndirimbo yes bo igihe mama yitaba imana uyu niwe yari umwana ujye ari wewe hanyuma carabandanya abantu mutari mubizi indirimbo ya Spox yitwa gute gabasha siya yitwa siko nabisanze igihe mama yitaba imana ndavyibuka yari muto nari muto cyane kimara gutangura indi wabandanirijemo ari indi filime twakinye tukiri batoyi cyane sindayibuka filime ya Munyare ya Munyare sinibuka ingene yari imeze na ninde yaragize kuba yikina cyane ari no mu bantu hariho ninde bigeze se wiwe bamwagiriza amahembe ry'abantu bijya by'ibishetani nawe se akaba yaraguze amahembe y'ikinga baraza abantu bamuboshe ati serura ayo mahembe yamaze abantu uyu nayo ati papa arayafise koko aca yinjira mu nzazana ya mahembe y'ikinga babandi ngo nibitega baca barajongora bisangana amahembe y'ikinga ariko rero uko umuntu agenda akura yari yateye nk'uko menga zarabikwepa mugaha hariho amafilime amaninda ahora akinamo muguru urumva ko yinjiye mu gukina filime naho agomba sinzi icyo agomba wogorora kandi ukina neza urabizi ko ukina neza ndagerageza basije ngo maniyemera ndabitswe nina neza ashasha umeze nka mama wawe azamba ngene yiyemera azina kasubwira mu mwanya okay vuga akazina kiwe twumva izina risanzwe giye niyo nzima Rafael singa rivuga nabo umukobwa ngo Rafael Rafaela yitwa Rafaela yes kandi afise amashure kundusha wumva uya makangahe mu 12 kandi uri nkumi ndashaje nico gituma simbizi yaciye amera amahembe okay shaka dusubire mu bihe vya tournage yari bihe bimeze gute kuri wewe abirenze nyene kubana nabyo ntarinzi bankubise surprise ajya varuzi burya oya gasije nenda byiteguriye kugenana nawe hama bacha baragushiramo hama kandi uca wactinga neza sivyo umunsi mwari ko muractinga wabona ko muri ko murakorana n'abandi abari ibintu bimeze gute narumva ubwo bwa mbere suko nyene dutera dukenana kaniniya bwatera bumvamo
idiresi ya mbere wakinye urumva ko vraiment eshi birese ranteye ubwoba umengo ntavyo nza gushobora yari iganja mu kabari tugenda kubonana na Simbizi. heya uratinye none Naramutinya kubera ari ubuntu bw'urugabo ugahora uje turashobora gukinana rero ndavuga ndamutinya kwana nivyo nabimenyeye vyo gukinira mu kabare akora wiba umugabo w'abandi shawumva hari imiryango usanga habayemo ibibazo nka bijya ugasanga umugabo deje yabaye igihunda koko burundu bigasaba ko azaragenda mu bandi bakobwa mu tundi dukobwa nkaho ukuze mu myaka 50 na icyo kintu uhanura abantu muri rusange babaye muri ubwo buzima. Muri rusange abantu babashinga ntahe babaye muri ubwo buzima bo kwikebuka bakamenya yuko ibyo baza kurondera hanze ataciza kirimo kubera ubwa mbere na mbere ubanza kubabaza uwo mubakanye ubwa kabiri uba uri kurasesagura amatungo y'urugo ubwa kabiri n'ubuntu bukuvako ubwa gatatu n'ubuntu bukuvako abakubonye bose ahaciye atuwo n'igishurushuru atakunda n'utwana akundana n'abakecuru ati uwo mugabo nta soni afise n'igihumbu ugasanga aho uca nawe w'impuzu zogukoroka ko kubera atagaciro ubugifise mu bashinga ntahe kubgawe yanse abantu bameze mu nkuko onye urabizi ko babaho bijye mwakinye mu ireresi n'ubundi nizo bisanzwe biba no mu buzima busanzwe sibyo umugore iyo ahuye n'umugabo ameze kujyanye ni gute yo kwitwara kugira ngo urugo rwe rukomere no kuvuga umugore iyo afise umugabo arenga ibigo mu kirundi niko benshi kurenga ibigo ufise umugabo arenga ibigo umuti uhari no gusenga Imana kugira igushoboze kwihangana niwo muti wa mbere bo Imana rero imaze kugushoboza kwihangana no kuvuga atashe erega umugabo avuye kurenga ibigo atashe wewe ntakubona ko umugore akubona kumengura akantu katagira valere katagira no kuvuga agaciro rero kwa kuntu Imana yaguhaye ingabirano y'ukwihangana nimba yagira guha amakofe nk'uko abona atagaciro ufise urabona dufatiye nko kuri jewe wana nkujya yakinye ari umuhabara wiwe urabona ko akiri muto nanje nkuze agacaza rero nk'uko umenga agira nkubita nkacangira ntimota erega ngo ndakuhutwa kujya nahishije mupfasoni nahishije wa mugore nagira ngo agira ntukera agira ntatire yaho ndamwuguruje saa 8 y'ijoro none ariko arampendahendesha utwo kujya ngo sindare ntariye urumva bwa burake yarazananye bugaca bugabanurwa no guca bugufi kuri waje ico gihe rero ugumye ugendera muri iyo mpwemu yo guca bugufi bukebuke nawe arahava akiyumvira ati sha uyu mugore kweri ndamubabaza kandi yari umunyamahoro hari abantu benshi rero bahinduka kubwa baba fasoni babo baciye bugufi nayo uciye usara ugasara nyene ugatimu turagapfata upfa mu nyica jawe n'ubundi waranyije haragera igihe wa mugabo ahava gutana niyo nzu ati mutuhari suwo ko twoguma tubana reka ndamutane niyo nzu agacaja nka hariya agapangayo nk'akazu hariya twadukobwa rero agazara dushurashuriza iyo nyene kuko urumva wewe uba wamuhinze uba wamuhaye umwanya yes ivyo onya n'abakobwa bakiri bato nibo babikora nkaba anya bangene nk'ubunye yaciyaza kugira ngo amusomeshe nigikobanura abakobwa baginza muri generation imwe cyane barondegwa n'abagabo kugira ngo bashobore kubajana mu ngeso mbi cyambere no mabwira uko batakwishinga ibintu bibahenda amaso basi bani babahendeshe kujya baduhendesha amahera nibyo batakwishinga hama kandi babiyamikure basi babirinde baje kubabwira ati ngo ndafise ibi nibi ngo tuzobane
ukamwankira nyene kandi namwe mukunda ibihinda n'ibiguruka none babibonye barabirya nyene biravana kurya ambese ngo babibonye baragira iki barabirya nyene niyo nk'uyu wabo bikedeye hari icakenya arabirya nagira naho ubu ufise ico kenye nagira urihangana araba umutima utabakundira navyumvise bana ya asha kandi ariko abivuga ninde ariko abivuga numva kwico nzobura cose yo mana ya azoca gihabwa na simbizi niwabura kumugurira agakanzu keza simbizi azogura agakanzu niwabura kugura utuvuta simbizi azotugura kana warahonga urafuha rero rabi nyene araguhaye umuco nagumye umutima ica azobura zonsabe nayahandi akagisaba muri ubwo buryo ngo ndake yego bayi ati bayi yes uno munsi uri kukina amareresi kandi koko abantu baragukunda mu mareresi usanzwe ukinamo ariko cyatushimira gatonya akuze uri umwana ameze gute je nakuze ndi umwana uko abavyeyi bagiye barambwira ingene nakuze kuko byinshi ntuvyimenyako uza kuvyimenyako iyo ukuze je nakuze ndi umwana akubagana kwiwanje rero sinashaka umuntu andengera nashaka kuba hejuru y'abandi nibuka ko nigeze no kwihanga musaza wanje ngo tugwane namubwiye yuko ataca amaze ko tutogwana ngo aneshe umunsi umwe rero ati ngo dupime turajako kubitana hewe baramfata sawa antura hasi ncamera nk'uwihindukiza ncanubika umunwa hasi hewe narariye iryo vu arandisha ivu mu mazuru ririnjira mu maso ririnjira mu kanwa ririnjira ngo je ngomba nkwereke yuko ngo ndakuruta noyangirira iki gose ndosubira kukugaya ngo uremeye kutazosubira kunkengera ntego navyemeye nturanduta hanyuma amvuyeko ncande yihanagura ibyo bivu kandi nawe nyene ntiyanyanka arankura n'ibindi byagiye mu matwi yego kuva ico gihe sinasubiriye kumugaya ikindi gihe yasubiriye kuntatira ni gihe nari maze kuba akayabaga kagakumi hakaza udusore tuje kundaba emwe natwe rero twaba mu nzu itari nini cyane igitanda ciwe cyari mu muryango abantu batamenyereye mu muryango nahantu baba bita muri saro ni muri saro mu muryango ruguru rero mu mico y'ikirundi bahita mu muryango ico gitanda rero kiraho mu muryango hitwa muri saro no kuvuga mu bisagara yo asanga kutwo duhungu tubiri twaje kundaba ariho natwicariye kuri nyagitanda no kuvuga ko urumva ko ciwe naho nyene umva cyari muri saro oya reka kwiri kurisigura birebire wamushanye mu gitanda uri kurisigura ngo hari muri saro ntabwo ushaka kumenya hari mu gitanda bandanya umva ntucumbwira yuko hari mu gitanda nta handi hantu hariho twakirira abo bantu ni ukuvuga umuntu wese aje ugombye kumwinjiza mu nzu kuko atahandi hantu wamushira ko nta dutebe mwari mufise yaca yicara aho nyene ku gitanda nawe ugaca wicara nko ku gatebe kagufi nyanka kurya ntaco bivuga ngene baje muhira yego asanga umuryango uruguruye kuko umuryango wuguruye waca wiboma kuri nyagitanda no kuvuga umuryango wari impande ya nyagitanda arinjira ngo ni sawa ngo yego ni sawa ngo yego gusira ntisa ngo abantu nabahe n'abantu baje kunda tubibona nyene umukobwa nyene yimanzi n'abantu baje kunda ngo araja mu kigo nyene arigirisha utuntu hama ca ndababwira ntimugende ntinapfa nkubita baca rero ngwego ngo sawa ngo turasezeye ngo turagiye umva bariko baramubwira hari mu kigo ngwe ndabaherekeza ndabashikanye ku irembo ndabahabaye baragenda hewe ngarutse ngo sira
ngo mbwiza ukuri ngo je ngo ingene ngo nakwemereye yuko je ngo uzozana abasore ngo baza ngo binjiza ngo bicara ku gitanda cyane aca asubira kunkarira ca nibuka ca gihe yandisha ivu ndamubwira ntukuru je mbabarira utwo tuntu rero twarabayeho nuko byagenda. Yes, bon. Dusozera n'ikiganiro cacu. Uno munsi ireresi igishushuru n'igihunda. Ireresi abantu bariko barakurikirana agiye atandukanye ku mbuga zigiye zitandukanye. Aho kandi nimwe mu reresi kandi iboneka ko iryoshe. Inyigisho muri rusange ni iyi. Inyigisho muri rusange kuri irya reresi y'igishurushuru bihuye n'igihunda bishika ibihunda gusa. Inyigisho irimo nuko umuntu yatanguye kurondera umuryango nk'umushinga ntahafise umuryango yoguma mu rugo rwiwe ntaza araraba udusayangana twose kuko ntawe upfa bimaze ntiyoza araraba ngo akanye hanyuma yadutse iyo ngeso hoho ahera kuri uyu agasubira kuri uyu akumva ntihagire umuntu n'umwe yigera amubumba ariko agumye muhira byose byari cyo kimwe. Yes, ubutumwa kubigeme bagenzi bawe babeshwa n'abagabo nubwo nabivuze ni nkuko batoza barabahenda kuko bo bafise imiryango yabo nabo nibihangane bazora nk'iwabo. Wihangane rero duheriye iwawe wihangane uzura nkagwa kandi witeka akanaza ko witeka urumva yuko cyo byumva witeka. Yes, ubutumwa ku bantu bariko badukurikirana ndetse namaze gukurikirana igereresi n'abatarayiraba kugira ngo ubunyine bace bahita baja kuraba ubutumwa babahereza n'ubu kubakina bakirega ku bantu bariko badukurikirana abahungu n'abakobwa abahungu daboro batabumbwa na kamwe je n'ukuri kose ku bahungu je no bahanura ubwa mbere na mbere ingorane y'ugushurashura ukaja kurenga ibigo ubwa mbere na mbere nkuko mwene data yabivuze wewe mupasoni uba witesheje agaciro cyane nukuvuga mu kwitesha agaciro uba wiyambuye impuzu erega buriya abantu bubakanye nibanga si vyiza rero yuko ubwambure bwawe uza kubwereka uwundi ico ni cambere ikigira kabiri ntuzi uwo muba muri ko murashurashurana ukwaba ameze hari igihe abagwaye indwara zitandukanye ikibabaje uzikuye kuri ka gakobwa uzigarukanye muhira mu rugo urumva ko ari ingorane ziba ziriko zirategwa na yange sombi. Ikindi naco mu rugo ufise abana ntibasubira kukubona kuri umuvyeyi w'ibanga kandi baguma babona tuvuge naho wofatirirwa mu nzira n'izindi ngorane zitari no mu buhungu mu muryango umugore avuga ngo aracari hahandi abana bamuvuga bati none bo ntari hahandi muri bya bindi nyene kubera iki wamaze kubyiyambika mu ruhangi wawe. Rero no bahanura ubwa mbere babumbwe n'ivyo bafise umugore wamurose akubumbe uwo nyene ereka kandi ni ku mpande zose natwebwe abagore hariho umugore usanga afite ingeso gusa muga ibice binini usanga kubera abagore hari igihe ataba afise ayo mahigo yo kuronka amahera asabagize n'abagabo nitwe tuyaronka rero gusaba hari igihe muba mwayarose nyene baza abagore nayo bayaronse baba yo mushaka tubivuge byose ko tubivuze byose ko cibingora ntitwobihetse rero ku mpande zose je nashatse guhanura ku mpande zose umugabo abumbwe n'umugore wiwe n'umugore yarose umugabo abumbwe n'uwo mugabo wiwe nyine umukobwa nawe yihangane nkuko ujya mwigeme yabivuze arindira uwitera umusore nawe nyene yigumye arindira umukobwa witeka nawe nyene kandi naho nyene bagume basenga Imana tugume dusenga Imana ibidushobotse kuko ubu isi umenga yaratewe n'amadayimoni ugasanga umuhungu oya ngo reka nzobanza nipime ndabe no kwipima umukobwa nawe nyene ngo je ndibatsa ngo none kabasha ngo arose umuhendahenda cyangwa ujya mwigeme yavuze ati ivyo babahendahembesha ugasanga abadayimoni bamuhenze ngo apfa kubyakira
kubikubwira ngo none ngo ivyigenza nkuko yakivuze ngo wabiguhaye uravyakira nawe hari igihe aba afise intumbero abanza abiguhe mu nyuma uzobirihisha bwa buzima bwawe. Navyumvise mushaka kumva impanuro zitandukanye ja kurabira resi igishushu n'igihunda parti zitandukanye uze kureba kuva ku ya mbere gushika higeze uno munsi kugira ngo nawe washobore kuhakuramo inyigisho nyinshi zitandukanye inyigisho nyinshi mu buzima busanzwe mu buzima bw'urugo uko umugabo agomba kwitwara mu rugo raba link munsi muri commentaire hama kandi kugira ngo dukomeze kuba kandi umuryango munini yinya ndetse na cinema ndundi muri rusange zikomeze gutera imbere kandi abashimire cyane rero bavyeyi. Twebwe turabashimiye kuri aka gateka mwaje kudutera mukatugendera tukamenya ibyo twakoze ko biriko birashimwa mbere rero ya filime ntiyari ikwiye kugarukira hajya twari dukwiye kongera ku kindi gipande turaba ko simbizi yoba yaragarutse mu rugo rwiwe. Murakoze ndagushimiye rero hama ndabareke mugene muri gahunda yanyu mwaramuguma mujeko. Natwe turabashimiye ni mwamanuka urugendo rwiza turamukirize abo twakinanye irya filime aribo basimbizi bati turabakumbuye kandi turakunda kuza ni Bujumbura ntitubabona hanyuma rero muce muturamukiriza n'urya yatanze kirya kiganiro ndazi mwe muramutsa cyane n'ubu kandi mwo muramutsa muturamukiriza muti twasanze wakomeye baragukunda baragukumbuye hanyuma rero muntu mbere umwumvise ko navuze tubandanye ibikorwa tuje ku kivi tugire amareresi menshi meza abantu tubanze kuryohera abantu. Merci. Yes, urakoze nawe rero kutse. Murakoze nawe cyane. Twizere ko mu mwaka uza tuzosozera amashuri neza. Ego Imana idufashije. Tuzoja umuceri none kudika. Yo umuceri gusa tuzobaga impene naho zizimvye. Zaragahereretse. Sa rumererezi burya. Nico gituma mukundana. Zoyora. Ndagushimiye rero. Yo nanje n'ukuri ndabashimiye. Imana iguhezagire. Nawe kumpezagirire kandi usa neza Imana yarakugerageje n'ukuri kugusesha neza. Uze witware neza ntuzobe nk'igihunda ho. Oya kiratira igihunda. Hanyuma rero nanje nongeye gushimira n'ababatumye mu kadugi no kuturaba Imana ibampezagire aho bari hose ndabaramukije amahoro y'Imana baganze ibatuzigamira iyo muri ego tuzoza turabasengera kugira ngo Imana ibatuzigamire. Merci beaucoup mwese mwadukurikiranye warabye n'igeno cyacu kuva ku ntangusha kumpera ndagusaba kugira subscribe kugira ngo dukomeze kubaka umuryango munini twari kumwe n'abantu bakomeye cyane gose mu gihugu abastare bakomeye cyane gose ndabashimiye cyane gose mwese mwadukurikiranye. Biramwo bantuvuga uti ndabashimiye. Yes ndabashimiye cyane gose mwese mwariko maradukurikirana. Ciao. Merci.